Ndabaramukije ndabahaye n'ikaze nshuti namwe bakunzi b'ikiganiro abakunzi b'amahoro. Muri kino kiganiro twari twaganiriye mu kiganiro giheruka turiko turavuga ingene ubukene bushobora guhungabanya amahoro. Mu byo twari twarabiye hamwe rero twari twabonye ubukene ubwaribwo haba ku ruhande rw'imiryango canke ku ruhande rw'igihugu. Twarabonye kandi n'inkomoko z'ubukene. Mu nkomoko z'ubukene tukaba twarabonye yuko umuntu adakwiye kuba umunebwe, kuko ubunebwe bushobora gutuma haba ubukene canke kugaya akazi. Twarabonye kandi no ku rwego rw'igihugu yuko ibintu bikwiye gutunganywa neza, cane cane abantu bakaja mu ishure kugira ngo bashobore kugira urugezo rurerure rwo kwiyumvira. None munsi rero tubandanya tuganira ku bijanye n'ubwo bukene ingene bushobora kuba intambamyi canke ingaruka mbi maze amahoro agahungabana mu gihugu. Turi kumwe rero n'umutumire ni Oscar Nduwarugira. Ndasubiye kubaha ikaze nongera ndanabaramutsa. Murakoze cyane ndabaramukije kandi ndaramukije nawe ko baradukurikirana. Murakoze. Samuel niyo kwizera ni jewe ndemesheje kino kiganiro. Reka tubahe ikaze mu idonido ryacu. Mu kiganiro giheruka rero twari twarabiye hamwe ibijanye n'inkomoko z'ubukene, turamenya n'ubukene icarico. Uyu munsi rero reka dushimikire ku ngaruka mbi z'ubukene. Bega ingaruka mbi z'ubukene inkurikizi nizihe iyo hari ubukene mu miryango eka mbere no mu gihugu? Ingaruka ni nyinshi iyo hari ubukene bushobora kugira ingaruka nyinshi. Harimwo konona ubuzima bw'abantu, mbere si ubwonona gusa, ubukene bushobora gushikana no ku rupfu. Abantu bakanatakaza ubuzima kubera ubukene. Mugabo kandi buratuma haba injyane zitandukanye, abantu bakaja mu ngeso mbi z'ubusuma, z'ububeshi n'ibindi byinshi. Rero ubukene ni ikintu kibi gose gishobora gutuma ikibano cononekara ku by'ukuri, kuko ugiye kuraba umuntu akenye akenshi biramugora kwigumya, agahava yadukana ingendo zitabereye mu kibano zishobora no kononera abandi. Ugasanga rero abantu benshi ubuzima burahungabanye. Nibaza rero ko umuntu aciye muri make nuko ku by'ukuri izo ngaruka zihera kubaho nabi, kuja mu ngeso mbi no mu bindi byinshi bishobora no gutuma abantu batakaza n'ubuzima. Mugira muti rero umuntu ari mu bukene ntivyoroha ko yihanganira abandi canke ngo babeho atari kwaragwana n'abandi. Biragoye, birashoboka muga biragoye. Ndibuka mu kiganiro giheruka ko tugeze kuvuga kijanye n'ubukene bwo mu mutima, bwo bw'impwemu, ubukene bwo mu mpwemu aribwo bwo mu mutima. Turasobanura neza yuko igihe abantu bafise ubwo bukene uza gusanga bikunda bigungira ko bagomba kubaho bonyene. Rero iyo bico bihurirana no kubwo bukene bwo mu mutima buriranye no ko harimo ubukene bwo mu mufuko, umuntu adafise ibikwiye aca agomba kubironka mu nzira izo arizo zose. Rero kenshi iyo umuntu ageze ahantu avuga ati ubu nta kindi ngishobora gukora, sinshobora kwemera gupfa canke kuguma mu ngorane, aca arondera izo nzira nyene. Ugasanga ku by'ukuri abenshi ntibashobora kwihangana. Izo nzira nizihe zishobora gutuma? Navuze ubusuma, ububeshi n'izindi ngeso mbi abantu bashobora kujamwo zo kurondera uburyo bashobora kubaho. Ntibamuzumva bagiye mu bumaraya n'ibindi byinshi, ariko ararondera uburyo ashobora kubaho. Kubera ku by'ukuri umuntu ategezwa gufunga, umuntu ategezwa kuronka haryama, umuntu ategezwa kuronka ivyo yambara. Ivyo bintu iyo bibuze biragoye ko umuntu aguma ari wa wundi. None umuntu yigiriye mu bumaraya kubera yabuze ingene abaho, umuntu yabeshe canke agiye kwiba, amahoro arahungabana. Izo ni ingendo mbi mu kibano zituma amahoro nyene ahungabana. Amahoro arahungabana kuko iyo wivye utwaye ibintu vy'undi muntu ntuzi ico agomba kubikoresha, urumva uramwatse bwa burenganzira bwiwe. Nimba ari kararondera nawe ngo agaburire umuryango w'ucurara inzara,
no kuvuga umuryango w'uraye inzara ziba ari ingorane hanyuma si ivyo gusa iyo wivye urashobora gufatwa hari nabibi bakoresheje inguvu bakica abantu ugasanga nyene wisha umuntu yaratunze umuryango je biramaze kunshikira ndahura n'abasuma baranyiba kandi basiga banitse urumva bisigura yuko iyo ncangira ko ngapfa umuryango wanje acuja mu ngorane ivyo nahora nkora ntabasubira kubikora urumva ikibano ntigisubira kumera kwa kundi nico kimwe n'ivyo vyose mu maraya aja gutwara amahera y'abandi bantu aja gutwara ibitari bimugenewe urumva bituma abandi bantu bagira ingorane rero ni ibintu iyo umuntu aronse ibintu bitarigwiwe atakoreye mu buryo bwiza kuvyukuri hari abandi bantu bene vyo baba babibuze muri ico gihe bisigura yuko barari inzara canke bakagira n'ibindi bibazo ikibaniro gica congereza abantu bari mu bibazo urumva ntibeza ngo bifashe iyo umuntu abeshe akabesha abantu bakamwizigira bakamuha ibintu bazobitanga agacabesha umva ni vya bindi nyene umuntu arafise imigambi yaze ngo muzanira amatafari gacufata amera guhayo gacuyarya yari karubaka ntasubira kubaka kugira azosubire ku bandi mahera n'imvura izohavigwa nayanzu wibomoke umva ikibano kirimwe abantu gica kibamwe abantu bose bafise inzigo bamerewe nabi ikibano ntigisubira kumera neza kirahungabana mbega none aho ni mu kibano kuri babantu mbega mu gihugu tuzagusanga ingaruka ari izo nyene mu gihugu naho nyene ingaruka nizazi ni nyene igihugu yo kirimwe abantu bakenye kirimwe ubukene bwinshi ingaruka ni nyinshi kuvuga ugiye kuraba ni bimwe nyene nakubwira baza no kurabirako uza gusanga igitigiri c'abantu bapfa muri ico gihugu ari benshi cyane ko benshi ntibashobora kwivuza ugaca usanga igitigiri c'abantu badashobora kuja mu ishure ngo biga amashure bayaheze kiri hejuru cyane kwira bamwe ntibiga kwera badashobora kuronka uburyo babaho bariha amashure bagira iki bigaca bigorana ugaca usanga kandi na bya migambi myiza myinshi iza ngo ifashe igihugu gitera imbere iherera mu kirere gutyo nyene nta kivamwo gifadika iherera mu kirere kubera ko abantu baca bagira baca barondera uburyo ivyo bariko barakora usanga ari ivyo kurya amafaranga fata umuntu afise ishiramwe agenda mu banyagihugu bagiye kubateza imbere mugabo kenshi ugasanga ni wari kararondera uburyo bwiwe bwo gutera imbere bantu akabahenda ngo bari mu migambi muga nta kirimo amaproje menshi akogwa mu kibano aza guteza imbere bene kuja kuyakora mugabo sabito ngo ariko barakora kuko nikimenya amenya gihategurwa siho bari muga kubera batashoboye kuja mu mashure ngo bige neza ntafise n'ububasha canke uburenganzira bwo kubaza iyo migambi mutuzaniye ni yiki n'amaprograma menshi y'igihugu uza gusanga ari uko nyene bayabapangira bagaca bayabashira mugabo abantu nta nguvu bafise zo kwicara babaze bati ibi kubera iki mubigira ubu muvyita ivy'iwacu kandi atari ivy'iwacu none abo babikora gutyo ni kubera igihugu gikenye canke nibo kubera igihugu gikenye ivyo bigwiza bwa bukene bwo mu gihugu kubera yuko abantu bakenye umuntu acaba akora aterabinjiza mu bukene mugabo ari karatunga niko karanga k'ibihugu bikenye birimwe abantu batunze cyane gusumba n'ibihugu gusumba na leta niko karanga kamwe k'ibihugu kuvyukuri bikenye birimwe abantu mugwi w'abantu bake bafise amafaranga menshi kurusha n'igihugu gacu usanga rero abo bantu bitwa ngo barafise imitwe barafise ubwenge bakoresha bantu benshi ku nyungu zabo imigambi kaza atakivamwe hanyuma ni hamwe rero n'amakunga acaza n'agace asasirira ni wa mugambi wabo kwama batwara ibihugu babiganza babikontorora ugaca winjira neza byoroshe kubera yuko bavuga bati winjira neza no kuvuga nyimba bavuze bati tugira dufasha bene igihugu kurima hanyuma wa muntu w'umugambi yazanye uwo mugambi uburyo bwogiye mu bene igihugu ubu akaguma bushira ku mufuko iwe aguma bushira ku mufuko kandi ntaco bibabwiye kuko bico barondera no kuwo muntu azohora kuri ivyo bashaka bajya bamuhaye ujya abo banyamahanga batanga uburyo abanyamahanga batanga ubwo buryo barazi ko umuntu atazobukoresha neza n'ivyo yavuze atazobikora hama gacaja mu ideni ryabo amaze kuba mu ideni ryabo ry'amahera menshi ibihugu byo muri Afrika byinshi bifise amadeni menshi y'Iburayi n'ayahehe n'ayibanke isi yose bamaze kugira amadeni menshi nibo baca bakubwira ati rero mu nyigisho ugenda uko
muri bugendo Sigara n'amatagisi ubona tuguma tuduza ntituyaduza kubera ari twebwe iyo ni imigambi duhabwa nayo mabanki n'abo bantu baduha amafaranga niyo batubwira kugira mu turiha amadeni yacu genda muduza amatagisi genda mugire gute mwice abantu banyu bapfe nabi bagume bagowe rero ataco bungwa kubera amatagisi bariha ni menshi utelefone uriha amahera menshi atagira uko angana mu gwike telefone urayikeneye hama baheze barihe ba bantu batanga amahera mugaba yabahaye bazi neza ko ayo mahera batazoyakora ivyo ateza gukora ngira urabizi ivyo mukuru w'amatubwira imigambi myinshi yahereye mu nzira amahera menshi akazimira n'ibindi byinshi atajigeze kiva amajyamera ntagenda kugira igihugu gitezwa kuyariha mugabo kiyariha kiyakuye he ni amatax abantu bacaguma baduza ku munsi kandi twabuze wa mugambi bari batuzani mugabo kandi twongera turihe n'amahera kandi wariwe n'abantu canke umuntu umwe kandi warazimanganye waragiye mugabo nise cyose tukariha ku muzungu canke wa mukorona avuga ati bajya abantu narabafashe naho nagiye sinagiye bazoguma bakenye ko bazoguma bakenye rero bazokama bankeneye nanje nzokama ndabakoresha ubwo bwa butaruza wumva bavuga ati ubutare turabuse mugabo buva mwiki umva bakaza bakabutwara bakaniba badushingira amasoko ayo makabi byose dushingane bacavuga ati bijya ibintu by'iwanyu gira tubigure rero ibeyikwiye kubiyi mudashatse turabihevye tugaca twama kuri wa murongo amahera yacu tuyaha agaciro turabya amadolari nga nta madolari dukoresha muga amahera yacu tuyapanga ku madolari kubera yuko ibintu byinshi dukeneye biva hanze dutegeza kuja kubigura hanze dukoresha mu madolari nico gituma amadolari afise akamaro kuri twebwe yaba dufise umwimbu ukwiye mu gihugu duhingura ibintu byacu dufise ibintu by'iwacu tuba dukeneye dukoresha ntangwane tuba dufise y'amadolari nga kubera byinshi tubikura hanze cha tuza kubica tugendera ku madolari amadolari nshaza turaba yaduze ibintu byose bikagenda uko mugabo nimwe nayiko ndavuga rero mu gihe ubukene buhari mu gihugu gica kiburu byo cigisha abantu bacu wa muzingi w'ubukene gacukumubandanye igihugu kibura amabarabara meza igihugu kibuza amabara ameze neza niyo uguze umuduga ugenda urawucisha mu binogo numara igihe wari kumara abantu babura amazi meza yo kunywa bagacanwa amazi mabi canke bakanayabura ayo mabi banyoye akabatera ingwara bagaca baja kwa muganga bagaca babura n'imiti babuze imiti bagaca bapfa cyo gituma usanga abantu benshi bapfa cyane hama nta kuramba kuba abazungu bashobora ugasanga abantu bafite imyaka 90 ni benshi cyane ngaha muri Afrika iwacu muri by'iwacu usanga abantu bafite imyaka 90 ni bake imyaka twemerewe yo kubaho nkishikana 60 batwashaje twagiye kubera bwa zangaruka z'ubukene tugaca tubura abantu bakora ibikorwa kubera yuko warayatariye ntaja gukora neza umuntu ajya rimwe ku munsi canka karara ubusa gacazinura ngagiye guhereza ngo akora igikorwa nibeza ngo bikunde hama abantu nabagiye ngo bagiye kubuza burya ntibasubira gukora ubuzi baca baja kurondera utundi tuntu basabikanye ugaca usanga ni wa mugani bacanga akazi ka leta kicuyicaye umwimbu ntuboneke ibintu byose bikagenda bimeze nabi zose n'ingaruka zica ziza kuri bwa bukene mugiye abantu bafise ibintu bikwiye bameze neza uza gusanga ari ku kazi aritondaga kuri ko bagiwe neza nta nzara afise ntaki umwana ari mu ishure ameze neza isawa ashobora butwaye turavuga tutireka turondera asubyo bazabagaburira n'abana babaha ivyo kurya kugira ngo bashobore kwiga mugabo ntibirashika kuri ko amashure menshi atarabironka rero tukiri muri ivyo abana kugira bige bateza kugaburirwa n'abanyamahanga n'ibiki uca wumva ko kuvyukuri turacari kuri wa muzingi tuguma tuzunguruka handi nyene rero ingaruka ni nyinshi biraduga bikaduga tukaca dutangura no gupfubusa gatangura kubona kumengo kugira umuntu wese abeho neza no kwashikira ubutegetsi dutangura kuja mu higanwa bajya baratunze kandi biba bigaragara ko tuba tubabona bamwe twarakuranye turazinanye bataraja mu ubwo butegetsi turabazi babugezemo zatubona batunze umwanya muto ko iki nanje ntogomba kujayo muguri kurarunguruka nguje naca avuga tujya byagomba nkureho nizantambara ucumva twamamwe ryo zanjyane ni bya bindi byamoko duca tuzura kugira ngo tubikoreshe kugira ngo tugire iki bamwe bagumana ubutegetsi abandi baburonke usanga tugiye mu njyane tugaca tuza gukoresha ba bantu
nabo nyene bari mu bukene batanashoboye no kwiga tubabwira ibintu bagaca bavyumva ntibanatubaza igituma ndiko turabivuga ukazubona rero uruhagarara ngo ruradutse amakimbirane yamari menshi muri Afrika mu bihugu byacu kubera ko n'urusobangane rw'ivyo bintu mugiye kuraba hagati uza gusanga ico kibazo c'ubukene ariho byose biko birazunguruka. Murakoze cyane ndumva intambamyi canke ingaruka mbi ni nyinshi cyane zijanye ziva ku bukene mbere bigatuma ya mahoro ahungabana. None tugira turabe mbega none huko iki kugira ngo twokora iki kugira ngo tuve muri ubwo bukene tubana amahoro. Kimwe ubwa mbere gikenewe no gutahura aho turi. Dohere mu miryango mu muryango ku muntu bwa mbere umuntu bwiwe no kwitahura. Umuntu wese Imana yamuremye ifise intumbero kandi Imana ikirema Adamu na Eva yabashize mu itongo rya Edeni ririmo ibintu byose yabwita muri korere. Ntihagire umuntu asubira kwibaza ko gukora ari umuvumo canke ari iki. Gukora n'ingabirana Imana yaduhaye kandi yadushizemo. Rero abantu batahura aho turi mugabo urazi inkuru bibiri uko byagenze abantu bahavuye bacumura bava mu itongo Imana ibabwira iti genda muzojya mubiza kuya murushe. Mugabo Imana ntiyavuze ati muzojya mubiza kuya kandi murushe. Abantu rero bitahuye ko atavya gusa bibaho. Ubukene kuvyukuri nta kundi bushobora kuvaho atari uko umuntu akuye amaboko mu mpuzu agakora. Mugabo ariko akora nk'umuntu bagakora nk'umuryango bagakora nk'igihugu. Birakwiye gushika rero kuri urwo rwego rw'uko umuntu ubwiwe yitahura umuntu agakora. Hanyuma umuntu ariko arakora akamenya yuko ivyo ariko arakora bisaba ko abitegura neza kandi akabipanga neza. Amaze kubipanga neza namwe yaca haza umuryango ugizwe kumbure n'abantu abavyeyi n'abana bose bari ngaho. Uwo muco wo gukora ukwiye gukwira muri abo bose. Imiryango imenye yuko kuvyukuri kugira ibeho neza nuko yitegura kazoza karategurwa. Hari ibintu kente abantu bakunda gufyinisha iyo bavuze ati umuntu avyara abantu ashobora kurera bamwe baca bavuga ngo Imana izomenya ubyo batunga n'ibiki. Imiryango myinshi iri mu bukene kubera ivyo. Imana izomenya uburyo ibarera n'ibiki bakica amatwi mugabo siko bimeze. Imiryango ikwiye gutunganywa neza kugira ngo Imana si ibarera none. Imana ibarera gute? Niza gucana imbabura Imana iraza kuzana amakari cyane imbabura ishire ku muceri ishire ku ibiharage. Ivyo nitwe tuza kubishiraho. Imana yaduhaye ubwenge iduha n'inguvu muga yadutumye gukora. Nico gituma naye kuri ako kantu. Muzojya mugabo mugize gute murushe. Ubundi twiyumviriye gutyo twoca tureka no kuja gukora. Ntidutinye rero kuruha. Tuzojya muga tubanje kuruha. Rero tumaze kuja mu muryango umuntu umwe biroshe ko yibeshaho. Bamaze kuba batatu biragoye, bamaze kuba bane biragoye. Niko no gukora bica bitera vyaguka. Rero ni wagira umuryango munini cyane uzogira ahantu bidakunda ko uronka ingufu zo gukora. Kuko umuntu aba arafise ahageza. Nico gituma umuntu akwiye kwitonda neza karaba uje karatanga umuryango wiwe. Hama ivyo bikaduga igihugu imiryango igwa n'abantu. Abantu bameze neza batunganye bapanze batomoye bagira imiryango myiza ipanze itomoye. Imiryango myiza itomoye ipanze neza igihugu gipanze neza gitomoye. Sinzi ko ivyo vyumvikana. Bihera kuri jewe mpanze neza ntomoye. Cashinga umuryango upanze neza utomoye. Imiryango ipanze neza kandi itomoye nayo icipanga igihugu kimeze neza kandi gitomoye. No gutwara bigaca biheza bikora mu gihe twese twoja kuri urwo rugero. Mugabo ntibikunda ko bigenda uko kuri bose. Mugabo turifuza ko benshi bashoboka ivyo bavyumva. Koko vy'ukuri umuryango ukwiye kwitunganya bakamenya uburyo bapanga ibintu neza hanyuma ikindi bakashiramwe izo nguvu zo gukora uburyo bwose bashoboye mu muryango umuntu wese akaba ari karakora. Utari ku kazi nimba ari umwana naba ari kariga muga ntabe yicaye muhira gutyo aba ari kariga. Hama maze kwiga gaheza ishuri ntaca agenda muhira ngo yicare imyaka 5 ngo ntakazagira. Warindiriye akazi nibamugurira ibikaje bamugurira iki nibamutera intega agenda arondera iryo faranga nahaba 50 ijana mugaba yazane nawe ashiremwo vya bindi abamama iki ngo bicara muhira gusa ngo bari ngaho bateka oya ivyo tubirengane ni narondera kantu umwe wese akora kugira ngo twese tuzane dushire hamwe umuryango ugire ibikwiye. No mu gihugu nuko nyene igihugu
igihugu rero gifite inzego zitandukanye hari ivyo vy'imiryango itegerezwa gukora ubwo hariho n'abarongozi nabo bameze nk'abavyeyi b'abene gihugu canke b'abanyagihugu abo bavyeyi nabo nyene ntibakora ivyo bategerezwa gukora nta kintu na kimwe gishasha kiriho gutwara neza birazwi gupanga neza iby'ubutunzi birazwi ibintu byose bikeneye barabizi none mu gihugu mwavuze nk'ibi bijanye n'imigambi aho hasohoka n'uburyo bwo gufasha gukora imigambi ishobora guteza imbere abene gihugu mugabo ugasanga uburyo bwahereye mu mifuko y'abariko barakora iyo migambi mbega none bokora iki hokogwa iki ivyo ni kimwe nakubwira kubera dufise abanyagihugu canke abene gihugu benshi batafise urugero runini rwo kwiyumvira batishuza abatwara ngo babishuze ivyo bavuze ko bazokora bakora ubundi bategereza kubishuza ugiye no kubaraba nico kibazo ca mbere ateza guhera bategereza gushaka ati wavuzi ibi ivyo wakoze nibi umugambi uyu n'uyu waravuzwe mbega warakozwe muri ico gihe umuntu aca yiyubara mugakwera bazi ko hageze amatora twa twababwira ivyo tuzokora bagaca baza bariruka rimwe na rimwe batazi n'ivyo barimwo ako nakaranga k'abantu nyene bataragira ivyiyumviro biteye imbere ni naco gituma inguvu zo kubashira mu mashuri no kubateza ubwenge no kubigisha amategeko n'ibiki ari nke cyane ziguma ari nke kugira bagume muri ico gifungo muri ico gihe jewe amahera aje ngakora ivyo nshatse nta uzoza kubimbaza bica biherera hariya nyene turi kumwe n'umugwi tuzoyajya tugira iki niki beze sinze ko bakurikiranye biruka kuba muri Kenya aho gwaruka rw'imyaka 2020 ningahe gwahagurutse rukavuga ati ibintu aho mwabikoreye ni kera twe turaje turi miliyoni 70 ingahe tugira duhaguruke duhindura ibintu mwese byarabananiye ntidushobora kumva igituma yo gucama muri ibi kandi ariho turi amataxi n'ibiki byose muguma muduza muri ko mukora iki kubera iki mwihibi nibi ugasanga mwapanze ibintu byinshi gushikaho leta igira ubwoba irahindura ibintu byinshi yari yapanze ntidukeneye gushika hiyo turashobora gutunganya imbere ko dushika hiyo abana nyene bagumuka naravugana n'abavyeyi bati jewe nabuze ivyo nkora umwana yagiye ni yapfarapfa muga bose bagiye ntituzi niyo vyabereye ntituzi n'uburyo bipanze nta nuzi niko kiraba n'abana y'imyaka 18 gushika 26 bagazwe baravuga ati turi benshi turakwiye ntidukeneye ko musubira kutugumiza aho mwadushize ivyo bintu byo kuvuga ngo abantu ngo bariko baratwara taco tubona bazana biveho rero nico nayiko ndavuga urumva imigambi iraribwa ibintu byose bikarigwa kubera iki cagiturire bwabutungane budakora uko buteza gukora bya bintu byinshi bimeze ukuntu bitameze neza kwa gutunganya intwaro navuga ikintu bita gutwara neza rero kiracari ingorane mu bihugu byinshi byo muri Afrika mugabo cokogwa rero tutarinze gushika aho muvuze muri Kenya bashitse nico dukeneye ico rero nico mvuga nti abategetsi bikubitagasha bashira imbere guteza imbere gutwara neza ibintu bavuze babikore uko babivuze umuntu yononye nashengezwe naho yo barinde akamwana wa mama canke ivy'ibiturire n'ibiki bigabanuke abantu bashigwe mu mabanga atari kubera ikindi kintu na kimwe mugari kubera karanga bafise n'ubumenyi bafise kuko no musi byo sivyo bikora no musaja umuntu aja mu kibanza kubera umugambwe arimwo kubera ivyo yakoze n'ibindi byinshi mu mugambwe kandi kubera ivyo hariho abo mwavuze baca baja kugomba kurunguruka kugira ngo nabo bashike kurumva nizangorane nyene bagaca nabavuga ati twe badusize inyuma twe ntitwaronse n'ibindi byose mugabe igihe abantu bazobona ko gutwara ribanga ritoroshe utwaye nabo bibazwa bazotangura kubitinya na kwa kwiruka tugenda dusiganwa bizoca bigabanuka mugabo no musi kwera akibona ko uhashitse uca wegeranya byose ugaca wigira nta nukubaza kandi ako kamugahera ko ivyo uriko uravuga bihera ku muntu wo hasi nyumva guhera ku muntu wari we wese no mu bisanzwe aho twavuze igihugu muga tuvuze igihugu tuko turavuga ikintu citwa structure ifise urutonde byaba nishira hamwe yaba n'amashengero byaba nibiki abantu bumve ko umuntu agimbera akitwa umurongozi afise ibintu byinshi abazwa mu gihe atabikoze neza kuko ntariho ngo akorere inyungu ziwe ariho kugira ngo akorere abantu arongoye bajya abantu rero arongoye mu gihe bafise inguvu zo kumwicarika akamubaza ibintu warabivuze kutabikoze yohindura rero ni impanuro notanga
abantu bitwa ko ari abarongozi ku by'ukuri bari imbere mu gutunganya iby'igihugu n'ibindi nibashira neza yabo barongoye imbere hanyuma ukudahana ikibi biveho umuntu akoze ikibahanwe uko biri kose uwo ari we wese hanyuma habeho n'uburyo bw'uko ku by'ukuri abantu bahabwa umwanya wo gushobora kubaza mbega ibintu ko bitakozwe habaye iki aho tuzoba turi muri yanzira yo gukinga ubukene tuba turi muri yanzira yo gukinga ubukene na za ngaruka ziza ku bukene ego reka tuje muri izo mpanuro nyene tuje kurangiza twisunze igihe turiko turinjiramo n'igihe c'amatora turiko twitegurira amatora natwe turi mu kiganiro abakunzi b'amahoro nakahe kamo mwotera abarundi kugira ngo ntituzove mu matora tuja mu bukene kandi turiko tugwana kugira ngo tuve akamonotera abarundi nuko kimwe twumvikana ko twese amahoro ntagira agaciro amahoro ntagugwa umuntu wese ahungabanya amahoro nta neza azobaronderera igihugu cyo gituma no basaba rero kuzoja mu matora batekanye kandi nkabasaba kuyitaba bagatora neza uko bikwiye muganje nsaba n'abayategura n'abayatunganya bayatunganye nabo neza kugira ngo bayakore uko ateza gukorwa umuntu wese bamuhe amajwi yewe yaronse kandi baze bayasoma uko yagenze hanyuma bashireho n'inzira nziza z'uburyo bw'uko ufise akariganga muhogo ashobora kubaza akabaza agahabwa inyishu zitomoye yabe mu gifungu mu buryo amatora yakozwe n'uburyo amajwi aharugwa n'uburyo abantu barushanywa bibe ibintu biri ku mugaragaro nivyo bituma n'abatowe bizerwa bakemegwa kandi n'abantu bakumva yuko batataye umwanya kuja gutora abaja mu matora hari aho usanga bisunze cyane gose umwanya bawuhereje muri ivyo mugabo cagiye byandi byo kwiteza imbere kwa kwiyungunganya byo gute oya nitwobahanura guhereza muri ivyo nibaza ko hari urutonde rwiza gujya amatora abapanzwe rero urutonde bo gwitaba kuko hari abantu bazoja kubasaba amajwi umuntu akamenya ko agiye gusaba hari abantu bafise ingeso yo kwama batonda kuje wese ivyo nibaza ko bo bigabanya hanyuma umuntu afise ahavuga ati jewe mugambwe ndimwo n'uyu nshigikiye umukandida n'uyu ko bazobatubwira umuntu agende kumviriza wakeneye kumviriza undi mwanya ushire ku bikorwa hanyuma kandi abantu ntibanasamare mpanure abantu basanzwe biyungunganya kaba n'akaryo keza ko kwinjiza amafaranga menshi n'ikindi gihe nibaza ko nigeze kubivuga abantu bitegure neza kugira ngo ibijya amateraniro yo kurondera amajwi kuvyukuri baze bahabyaruza umusaruro bazana ivyo abantu bafungura bazana ivyo abantu bakenera byose abadandaza bipange neza kuvyukuri baze babivyaza umusaruro kandi nibaza ko bizobafasha mugabo tugaruke handi nyene byose bizebe mu butungane bwiza mu bugwaneza no mu mahoro ntihagire abazoza gushiramwe ibintu vy'inzigo canke byo guhungabanya umutekano w'abantu ntihagire abazoza kubuza abantu kugira ivyo bari kuwe n'amategeko ntihagire kandi abazorenga amategeko babizi mugabo kandi ntihagire uzobuzwa uburenganzira bwiwe kandi abufise baze babwubahirize muri ico gihe tuzoronka amahoro tuzogira amatora meza ari mu mutekano kandi n'inyuma yayo tuzogira amahoro kuko kenshi amatora muri Afrika yababa inkurikizi ari mu bigwiza bwa bukene ko benshi bava mu matora agacaja mu njyane ibintu byinshi bakonona bagasubira inyuma twifuza ko mu Burundi bitagenda uko ahubwo amatora yoba iyindi ntambuko yo kugabanya bwa bukene utuzigirije murakoze cyane nshuti namwe bakunzi twari duteramanye twari mu kiganiro abakunzi b'amahoro aho twari ko turabira hamwe ingene ubukene bushobora gutuma amahoro ahungabana reka rero nshimire umutumire Oscar Nduwarugira ariko aradufasha kubitahura mwakoze namwe murakoze kuba mwadutumiye shimire namwe mwese mwadukurikiranye Samuel niyo kwizera nijewe nari ndemesheje kino kiganiro naho gutaha